ariko buriya agakado kamari keza nibazane n'ayandi hari bikabisa ngabo ahavuye intore ntindi buriya hari n'izindi nyinshi rero n'izindi nyinshi ziraje hari izindi nyinshi muzokunda zije inyuma ziryoshe zifise n'inyigisho ziryoshe go biraza kubababaza ariko biraza kandi kubanezera ndavuga ko nta ntimba sigaranye kuko nzi ko ibisigaye sha nindi revu buriya ba ex ni babi aba ex ni babi cyane bariya bose ubona bakugira inama suko bagukunze uraraba neza niba hatari indi impamvu inyegaje inyuma yo kukwegera niba ikiyago kihari mu rugo rwanyu ntugerageze kurondera bariya bagenzi babi uriya mugenzi yumva umenga wumva wogenda gutura ibibazo aho kubitura uriya mwubaka yaciye yagize ubujuje yagize ubugoryi niko novyiza iterambere jewe nibonako nukuri ndarishima ariko sindashika ndacafise urundi rugendo runini noneho runini kurenza nuko maze kugenda rero kavuga ko nzimvye ndafise ico nganyamwo ndafise ndiko ndakora amafaranga yambara muri filme runaka nzobaza ko nagiye kuri service managiye kubera amafaranga kandi n'abari kintu cambere ciza nuko ufise impano none ukayivyaza umusaruro ukaronka mwe amafaranga nubwo yamaki ubu yaronse ndabishimira BMT ndabishimira BMT no guhera kucambere ko nibo bamenya vyose nibo banandeze nibo banandemye vyo hamwe no kugira directing nziza hamwe no kugira kwigisha je bunye n'ubwanje iyo ngiye gukorera handi nabonye bakongereza muri directing yabo bitanga iryaheze tamubona cambere coco nibaza ko ari mpuhwe n'urukundo kuko niba atari muri iyo ka bo bari jalu nta filme no kinamwo yomanura cane mu gihe no afise akamaro je ndiko ndayikuramwo mu gihe no afise inyungu runaka kuko ndetse kwibabara cyo BMT bavunitse cyangwa ndiko entertainment yavunitse kugira ngo induze come on sinibaza ko yoba inaniwe kungirira impuhwe kandi nta yindi filme mbona yo hapa iza irenze nk'iyo ndiko ndabona kamwe mu ntore ntindi novuga ko nirengagije kuri ntimungirira impuhwe bona abanyene bangirira impuhwe yuko ndiko ndaboneka muri filme nyinshi muri wabagira ati wowe uteguye filme uzana abakinya bahe je te jure bashaka kunshiramwo Shitojo tegeza kunshiramwe. Come on akaka. Siniko ndiyemera. Ego. Siniko ndavuga mugabo abanyene banyumvira impuhwe. Babwire bategure filme. Babwire ati wowe uteguye filme hamagara bakinya bangahe. Ndisi yuko ntaburamwo. Ntaburamwo BMT zoba yashizemwe agakade nati kwiza amafaranga. Kweli. Shitojo. Yeah for sure. Mugabo nyamubwiba mubaze. Mubaze nyamubwiye kuri nyama nagira amahoro vrema kuko nawe nyarabize ko film agomvye gukora amamagara donc nubwo akora manarize ngo nkwenkwe arabizi nawe nyene arazi kino ari erema arabizi Dico Entertainment. Yeah, yellow once again and again. Hello everybody everywhere. I hope you're doing well guys. Natwe turashima ndiho ni wadufasha mwo bino bintu bigakunda. Umunsi ku munsi ukamenya ngo twenyegeza itafari kuri from zero to hero. We are the champions for sure. You know ni Dico Entertainment ni wa Mungu wanyuma muri kumwe buri gihe. Ndi kuri yore once the son of God Dr. Love aka Dico aka the ambassador. Make your comment musharinge kugira muzohere muba abambere mwironkera ivyiza nkibi. Today agama queen the prince the only one wamwita Kado Havel Arhinisia Kagisie Bella Dola Belle the young princess the Milo of the young generation CR4 nayandi menshi mpava ndayibagira ariko irindi gikirundi bamaze gushiramwo barakubwira ngo no mukobwa asigaye ameze nk'umupfubuzi apfubura ko turaza kugashikako umukobwa w'umupfubuzi turaza kugashikako tumenye impamvu bariko barakamwita turakwakiriye Bella we muragaze cyane Dico we impamvu ntaye mwa Bella nuko ari umuntu twaherambwe ati umukobwa afise amazina menshi meza turi kubujya je mbona menga yarakwiye ko bayitwa Bella no kuri karanga muntu kubera iki kwese sinzi
yabishingiye kuki canke bera bisigura be Kadori imbere ye Kadori kubereye mugabo je nibaza canke bera bisigura bere byoshoboka ariko buriya agakado kamari keza ari gato niko biba bimeze kwa kuntu umuntu araba akavuga ati urumva uriya muntu mugabo yose urayafise ngo ni kibajubaju niko namubona mu makomantere kijya cane ikindi none yose ko yafise bashaka kukubatiza yandi nibazane n'ayandi hari bikabisa kweli ndabiheraho n'umuntu ko nari ndamukumbuye dukumbura gera abakunzi ba Diko Entertainment dukumburanye kabisa ubandamukirize simvuge menshi utarabaramutse ndabaramukije cyane gose mu bakunzi ba Diko Entertainment mwega mukurikirana ibikorwa bya cinema mu mpande zose n'ukuri mwubahwe turabakunda cyane bubahwe gose bari bagukumbuye nanje nenda gukumbuye twahirukana menga mu mwaka weze nimba ndavyibuka oya mu kwambere esha uribuka mugamo kwa mbere ni nko mu mwaka uheze n'ubundi urumva aya mbwa turi mu kwa kane deja bati mu kwa kane hari uburyo wewe abantu bavuga ati bana yatevye mu muzano ukamenga heze igihe kinini cyane nuko aba yaje umukinyi wanyu mukunda aberewe cyane mwibara rikundwa na benshi ariko we rikamufitinga cyane ariko nakunze cyane uburyo umeze mu mutwe murakoze umukobwa mu mutwe urahemvestisa umuntu yitwa Christophe vraiment yubawe yose ko azari yatumye ngaragara gutyo ego je yaba mfise nk'umugore oya nzorangira Santrez aramufise nzomurangira Santrez wabonye jewe aya Santrez uzomuzane kweri ndamwereka bayisokotse Santrez ni nabo yagafashe mwe masore ko abikora neza baguhereza amasanamu ameze neza niyo muri tuvuze cyane hanaza hakubitire ariko Christophe yubawe ari uburyo abatunganya umusare wacu ukabona basa neza no muri top 10 twakoze abenshi bagiye bavuga ati n'umukobwa ntaze kubura muravyo nimboneko yiwe guhera mu mutwe abatunganya ameze neza ubona yuko kabisa mu mutwe n'ahantu buhagurukira cyane nka CR4 niko bimeze kabisa so amakuru y'imisi ameze neza amakuru y'imisi ni meza ndashima Imana ko biri ndashima Imana kabisa mu mpande zose kwa guheruka nibwo navuze mu mwaka uheze nimba nanavyibuka intore ntindi ino season abantu bari bamaze imisi baraba yasa niri ku ntango nibitari bwanatangure yari bwatangure ubu twongeye kubonana filme irarangiye inkuru novuga ngo ntiyigeze igwa neza abantu benshi abenshi ubona yuko bataranavyizera kubera kino filme muyimaze mwa kino gihe mu gihe vyasa nuko menga ni abantu bari ku meza batangiye gufungura uko kujya turyoshe ugacuzuka duterura ukiruka muri make ico kibazo coba gikwiye kwishura neza cyane gose umwanditsi n'umurealisateur ariko nkanje nk'umukinyi novuga ari hafi y'umwanditsi novuga ko inkuru ni hano nyene yari isanzwe igarukira ego ntitwoguma tuyagura cyane ngo kubera yagize igikundiro ko twosanga twayijoboro cyane kubw'ivyo novuga ko igihe ari nk'iki mugabo ahapfuye intore ntindi buriya hari n'izindi nyinshi rero n'izindi nyinshi ziraje so ntitwovuga ngo intore ntindi mugabo muri obsede n'intore ntindi gusa hari izindi nyinshi muzokunda zije inyuma ziryoshe zifise n'inyigisho ziryoshe go abivuze yuko mu gikoni hashobora kuba ari ibindi bintu bishobora kuza cyane bizananye muri BM bikaze je te jure mukobwa nakuri kama mbona mwaduhagurukiye ego nukuri ibikorwa birahari 2025 n'umuzicuza yego hari rungo muzogira ariko uravye kuri kote y'abafana kino kintu tukivuge tugisubire wabona biza koroha ko bakira kumva yuko intore ntindi iheze biraza kubababaza ariko biraza kandi kubanezera kuko inyuma y'igihe gito cyane harabazi yindi izo iryoshe sinigera ndabikompare n'intore ntindi ariko izo bifise uburemere nayo nyene izo bifise ikindi gukundiro cyane n'andi mavuta yayo hari umuntu ashobora kwibaza ati none nka filime iheze ubu n'amafaranga aba utubabare nubwo bavuze ati byinshi twabibaza umwanditsi ariko nawe uri hagufi urazi nuko bikorwa ko no musi nawe usigaye umwanditsi ibintu bikorwa byose ukanabitunganya ati n'amahera aba yabuze inkuru ibabanye ngufi barabuze ibindi bandika canke bashatse kubanza kuduhindira hagaze izobandanya nk'ubunezera neza vyatewe n'iki kugira intore ntindi tuze tubona surprise ngo finale bon en fait inko nabivuze inyishu ya nyayo ngo yibaza umwanditsi ariko ko nibaza igikorwa kigeze kwiherezo ryacu tuze twemera gihere amatwakira ibindi kuko ntagara uburyo bwabutse ntagara abakinyi babutse baracahari ariko novuga ko
aho seri yagenewe guherera nihereye ibindi muzobibaza umwanditsi kumbure ashaka gutanga inyishu iri clear kurusha jewe ku ruhande rwawe uskonzi inkuru yahereye hano reka tubifata uko ku ruhande rwawe nk'umukinyi nta kantu nawe uheza ukumva menga nawe hoza nk'akantu k'intimba akavuga ati timugana jewe kweri menga yari kwari kwarigeze kuyagura avuga turatse ko nakwe gari bikorwa dukina ugasanga nawe wahindutse umufana urabikunda nk'ubu we ntiwumva ko menga igihe hatarage oya nani nditwishimire nkaje mukinyi yashimira kuko yanshize ku yindi level nani nditwishimire kuko yazana yandi mavuta yatugejeje ku yindi ntambwe yaba international kuko tuyibona mu bihugu bibanyi ndavuga ko nta ntimba sigaranye kuko nzi ko ibisigaye sha nindi level indi koko bije nindi level we ni ububizi kubera ko mu gikoni urabibona yo kandi ukabuze iti bifise buno buromere ndashaka udufashe ino analyse filime wayikinyemwo ikurema kw'igikundiro gikomeye cyane kugeza igihe Kadora Vera abaye Kadora Vera no mu makungu mu mahanga bavuga ati no mukinyi n'udasanzwe ni filime byage bibonekana yuko iteke inyigisho nyinshi biciye mu vyumvira abantu none munsi bagishikiriza ukabana yuko bayikunze wowe kubgawe filime yari ishingiyemo message nini cyane mwese agenda atoramwe ivyo ariko wowe kuva ku ntango ndiko navuga ino season 3 yamaze guhera kuva ku ntango kuva kuri part 1 kugeza kuri no part 8 ihereyeko nikiye kindi kintu kidasanzwe nawe wayibonyemwo cya kintu uvuga ngo nubwo ho bari umuntu no batarayiraba agiye kuyiraba ku ruhande rwanje azasanga mwino nyigisho muri season 3 ico novuga inyigisho yari ihagaze ko cyane nkanje mukinyi nabonye nuko buri aba ex ne babi aba ex ni cyane navuga ko iyi party iyi season ya gatatu yoba irimwo inyigisho yo kuvuga ngo bari bose ubona bakwegereye bari bose ubona bakugira inama suko bagukunze uraraba neza niba hatari indi impamvu inyegeje inyuma yo kukwegera twabonye uwitwa Nera uwitwa Onera yegera cyane gose uwitwa Keti akamugira inama kumbe twamenya ko kuva muri season ya mbere no muri season ya kabiri uriya muntu wese yari nyegeje inyuma y'umubabaro wa Keti urugo rwa Keti yari umu ex yaruriya Nera yavuga ati ruriya rugo ni jana nkwiye kurubamo ariko si jana rubayemwo kwabayemwo uriye rero kugira ngo nisubize ivyanje reka nce kubandi yaciye ku bagenzi babi hajya Nera nico aje kwerekana ahubwo Nera yamyeho kuva muri season yamyeho voilà yamye mugana ntitwari yamye ariko nimwamubona yamyeho abwira amajambo Yvette ngo twabibonye Yvette reka aratanga raporo ya mama Yvette nako muri stories ni mama Yvette muri story mama Yvette nukuvuga ngo yagenda arasha muri babagenzi bawe nukuvuga bari abantu bakwegereye urabe neza niba hatari indi mpamvu bakwegereye niyo nama no shobora kuvuga ko nakuye urugo rwawe ni wowe ubwawe kugubaka n'uwo mugumubakanye niba ikiyago kihari mu rugo rwanyu ugerageze kurondera bari abagenzi babi uriya mugenzi yumva umenga wumva wogenda gutura ibibazo kubitura uriya mwubakanye bisigura ngo nimba ndiko ndakumva Keti ashobora kuba atari mubi ariko ububi bwiwe akabukesha abagenzi ko benga yaramaze umwanya mu gihe kinini abonekana nk'umumama mu rugo rw'adashoboka asharika umuntu menga abantu bokwanka bijya tubishire ku bagenzi babi canke tubishire ku gatwe kiwe Keti si umuntu mubi Keti ahubwo yizereye cyane mu bantu Keti yagize ubujuje yagize ubugogi niko novyiza confiance bari abantu bari ruhande yiwe aho kugira confiance uwo bubakanye ego niko navuga Keti ubwiwe ntiyari umuntu mubi ntabwo yagizwe mubi nabaza kumuhanura kuko niba mwibuka neza no muri season ya kabiri kuja gutanga uburozi ku mwana wa Kantore hari umuntu yari yabikuye he yabiko ko mama Yvette niwe yanamurondeye n'ubwo burozi arabumuhereza ubwiwe ntago yarazi ibintu by'uburozi ntago yarazi ibintu nkuko wabibonye muri season ya mbere yarafitiye confiance totale kuri Kantore byamuviriyemwo gukwega iyindi ntambara yes novuga ko rero novuga ko intore ntiyasigiye ikintu abakenyezi bubatse nazo zitarubaka kuba vigilante cyane ujanye n'urugo aka kantu nibaza ko kaba gakomeye kandi message urinze uvuga nuko ibikomeye ariko ndashaka kumfashe kano kandi kantu uriya Keti yabonekanye nk'umuntu mvuge ngo mubi ibintu bicanga
wakajuju nkuko bivuze ku ruhande rumwe hari ahantu filme yageze ndayihuza no kuva mu bindi bice bari baragiye baraba bitewe n'uburyo haje umuntu mu rugo no kwita nk'inshoreke harageze igihe menga ni watonye kubera ko yavyaye uriya muketa afite ikibazo cyo kutavyara kuvyaratevye voilà ubyamaze umwanya munini menga ntavyara aza kuvyaratevye urabona yuko tworonka ubundi muntu nka mu rugo yo kwihanganira kumva yuko menga ari karabura ikibanza akwiriye ahubwo kikaronka wari umukozi canke inshoreke akabaho yihanganye ntagire inyifato nk'iyo yagize muri rya film byoshoboka ko umuntu agira uko gutahura novuga ko ntago yigeze abura ikibanza nk'umugore niba wararavye neza film ntago yigeze asubirizwa ahubwo novuga ko ikibanza Kantore yahawe ntago yagihawe nka Kantore yagihawe nk'umwana yavyaye nk'imfura yavyariye umuryango rero iyo Keti kumbure ni filme kumbure iyo Keti aza gutahura ko umwana wiwe umwana wa Kantore yavyaye adakwiriye guhogwa ignorance yiwe yakoze wenyene ubwiwe ntiyarakwiye kumva umenga ari sous-estime ego ndavuga ko Kantore ntago yigeze ahabwa ikibanza kirenza ahubwo umwana yavyariye boss wiwe niwe yahawe ikibanza biciye muri iyo filme nyene waraduze bimwe biboneka umuntu wese atovuga ngo araza guharira ukabonekana ku ma headlines nk'umunyamwuga ageze kure mu mwanya mutoya iterambere abantu benshi bagiye bakubona ko bakavuga ati n'umukobwa mu mwitondere uno mukobwa n'udasanzwe wewe ubwawe uragibona ko kugeza no munsi kumbere sinzi ngo diko ambona kwitembera ingana gute ngo Venice promoter ambona kwitembera ingana gute Sanchez ambona kwitembera ingana gute ariko kubganje ndashima iterambere ngezeko kuko nta bitambo natanze nta nuko ndenze mu rundi ruhande n'umugisha w'Imana igihundira yanshizeko no kumpuza n'abantu bazima rero iterambere jewe nibonako nukuri ndarishima ariko sindashika ndacafise urundi rugendo runini noneho runini kurenza nuko maze kugenda ngo kugira ngo nshikaho numva ko jewe nkeneye ashana mboshaka kuza kuzikinira kuri Marse na za Venice kuri Marse uramutse urundi rugendo wumva ushaka gutera nk'ubwo maze bazokuroga wa mukobwa bandoga banshobora mba numva biteye ubwoba cyane uko kuntu uba wumva ko mengo uracafise inyota yo kugera handi hantu muga ahantu nasomye nsanga ngo abantu bama bariko baratsinda bagera kure cyane ntabwo bigera bishimira intsinzi bagezeko barayubaha gusa intambwe baba bateye mugabo kumva yuko bakeneye gutera n'izindi nyinshi gose ono kuvuga ngo byose tugiye kubihuza wa mukinyi wa filme yadugiye aho hantu ariko arabonekana no mu bindi bikorwa byinshi nkuno munsi wewe wiyizi uhagaze ku gaciro kangana gute nko gukenera kugukoresha mu bikorwa vyiwe bagende bakamenye bon muri make ico novuga ko ari banga ry'akazi ntago nza kugishurako murambabarira ariko uwunkeneye muri filme kuri muzana ko kazi vraiment muzana kazi turagakeneye turakifuza muga muri make oya tuvuga kuri side zibiri ya mbere ubugukeneye nkuko wokina muri filme yiyo ariko kandi undi wakabira gukeneye ngo umwandikire kuko bimaze kubonekana kuri n'umwanditsi mwiza herekeza na filme igakundwa kuko wanavyerekanye mu mva ya mwihoro imwe filme nayo nyene yakunzwe hano duhere kuri side ya mbere ubugukeneye umukinire bisanzwe byose yabitunganije unyemerere ishura kuri izi side zibiri zose ndazishirire hamwe kuko byose ni kesho y'akazi ndavuga ko biravana tuzonegosia umuntu wese muzana akazi vraiment muzana akazi mushaka kuza YouTube channel zanyu mushaka ko mu filme zanyu zikinwamwo na jewe kumbure mu twandike inbox ama tuganire vange n'igikorwa cangene kingana n'ibice gifise yego nukuvuga ngo birashoboka yuko abo bantu mwokorana mugabo bace mu nzira bisanzwe bicamwo ibindi mwivuganire ego ni kugendera mu nzira nyene bisanzwe vyagenewe kugenderamwo kuko sinoza ngango mvuge ngo ibiki n'ibiki oya ni bageka abagutinya no munsi yuko uzimbye menga ntiwo kuronka vyoroshe byoborohera kweli
Wega sha ushitinya urumva bari ngorane. Nta nubizi ko ivyo bavuga ari vyo. Wosanga ntanazimvye. Wowe igerageretse. Wowe ubone n'amaso yawe umve n'amatwi yako nzimvye. Okay. Muheze uvuga ati kabisa ndayamanitse kuko kuzimba nibaza ko bivana n'umuntu kuko ico zimba jewe sico cozimba naka. Yeah. Ndumva rero umuntu avuze ngo ndazimvye bizobivanye nawe kumbara kuri wowe bivanye naho ushaka gushika nico ushaka kugerako na ambisyo ziwawe uzosanga ntanazimvye ahubwo ndanazimbutse. Wow, exactly. Aka kantu ndagakunze kubera ko ushobora kuja kugura imodoka y'imiliyoni 100 uvuga ngo ugire wemeze ngo nguze imodoka izimvye cyane hari uwundi muntu ahubwo iyo modoka abona menga nayiguze nubusa no nkoziki no ngindira mu modoka yagute yego ibintu kwizimba ku muntu cyose kizimba ku muntu nanje nzimvye kuri runaka. Okay. Yego muri ivyo bikorwa byinshi wagiye ukora uno mwaka abonekanyemwo haje ikintu cyo gukora no mu yandi ma films ku rugero utarusanzwe ubikorako abantu bati wa mukobwa noneho ibintu birakomeye ariko havuye n'akajambo natanguye mvuga ngo umupfubuzi abantu bagiye bahuza no kuvuga ati no mukobwa asigaye akina no mu filime yanse agaca kunda abantu hafi imigwi nka yose bishoboye ikiramwifashisha kugira bamukoreshe nk'iturufu filime zabo zigere kure cyane ariko ku rundi ruhande abantu bakavuga ngo kano kantu mukitondere neza duhere ku ruhande rwa mbere gukina mu mafilime menshi hari inyungu wewe uri kurabibonamo? Inyungu ya mbere nuko nko batanga bivuga ariko bavuga ko nzimvye ndafise ico nganyamwo ndafise ndiko ndakora amafaranga. Iyo mbona muri filme runaka ntuzobaza ko nagiye kuri service managiye kubera amafaranga kandi n'abari kintu cambere ciza nuko ufise impano none ukayivyaza umusaruro ukaronka mwe amafaranga nuko bamaki uyaronse nuko icya kabiri nuko ndiko ndubaka indi CV ndabishimira BMT. Wow. Ndabishimira BMT no guhera ku cambere ko nibo bamenya vyose nibo banandeze nibo banandemye muri no sura ya cinema ya film. Muri kote ya kabiri nuko Imana yampaye mugisha aho ngiye gukina nukuri biragenda neza. Wow. Haraboneka inyungu runaka. Ivyo rero ntagara ubuhinga bwanje kuko je nza gukina nk'umukinyi directinzo n'ubusanzwe wari director w'ico gikorwa. Yes, ariko umugisha n'uw'Imana. Uruhara rwawe komenga urukerengeza gwa ruhara bavuga ngo n'umukobwa ngo actinga neza nguravyo marketing iwe ngo ari ku mascene international ivyo no mu director we karabigira canke sometimes uri yugarana ukikorerako. Icambere cyo mfise director mwiza. Amede mane yakiza mu director mwiza akwigisha no kutanyugwa uko aheza kunyigisha nane hagenda nkande ma filme ngasubiramo gukora marketing change ngo mora mubibona abantu benshi babibaza ngo ndiko ndalimenta YouTube ngo ndiko ndalimenta TikTok channel yanje ariko nagomba ndiko ndalimenta ndiko ndagerageza kukina. Rero novuga ko byo hamwe no kugira directing nziza hamwe no kugira kwigisha je bunye n'ubwanje iyo ngiye gukorera handi nabonye bakongereza muri directing yabo bitanga ijyaheze tamubona. Mu gihe ugiye gukinira handi ugasanga directing yaho iri hasi niyo wa mu director akumetiriza novuga gusumba abandi benshi kuko niyo mu mara munini kandi nimba uvuga ati barabigizemo uruhara be mutifisemo urucumva yuko uwo muntu akuza amaside menshi gusumba ukundi yo kumenya. Iyo ugiye handi hantu ugasanga biri hasi y'ivyo wahoramwo ntibishobora kukumanura kukuduza. Bon muri make umukinyi wese ni directing buri umukinyi akeneye kumenya kugera kure afise iswafe yo kwactinga neza directing niye imudefinise sinovuga ko nza gukina kuri hotel imwe na directing nziza ariko nubwo noba nsanze directing yabo ntoyigereranya niya Mede navuga ko ni debrouille ndakoresha ivyabo magahoresha nutwo ndamwizeko kuko umunyeshure bisigura ko nawe urashobora guterera hari ndamukurako duke ndamwibako duke niko novuga hama ngateranya n'ivyo asanze bakoresha ngahonye tugatanga resultat itari mbi. Aho ni kuri side y'inyungu nukuva nimba ndakumva bino bintu vyo gukina ahandi urabibonamwe inyungu kuko je natoye inyungu yo ku experience
gutanga intererano kwinjiza n'agafaranga kuko kaba gakenewe niba mubona no mukobwa nasa neza kino gisuko je mbona kizimbye urumva n'ibindi byinshi wagiye usigura tuje rero kuri ya yindi site babandi bantu bavuga ati turatewe umutima uhagaze n'uburyo no mukobwa ariko arakina mu mafilme menshi turatewe umutima uhagaze n'uburyo BMT menga bashize imbere amafaranga bakibagirwa kubungabunga ino taranto ino side yo yibona gute bon cyambe coco nibaza ko ari impuhwe n'urukundo kuko niba atari muri iyo ka bo bari jalu okay dufate ruhande rw'impuhwe n'urukundo kumbura bavise bagize ifunwe ryo kuvuga yuko nzahava manuka ariko vy'ukuri nibaza ko no bahumuriza nta filme no kinamwo yo manura cane mu gihe no afise akamaro je ndiko ndayikuramwo mu gihe no afise inyungu runaka kuko ndetse kwibabara cyo BMT bavunitse cyangwa ndiko entertainment yavunitse kugira ngo induze come on sinibaza ko yoba inaniwe kungirira impuhwe ivyo baba bavyizeko kandi nta yindi filme mbona yo hapa iza irenze nk'iyo ndiko ndabona kamwe mu ntore ntindi novuga ko nirengagije kumbure ishaka kuboneka hayireka acha nigira muri turiya tuko hasi kumbure ko babivuga ariko nta yabonetse iriki yaboneka yose nizera ko nubwo ntoyiboneka namwo okay hari ukuboko runaka nogiramwe canke atoba ari gihe cyanyacu ariko nukuri ntimungirira impuhwe okay bana abanyene bangirira impuhwe yuko ndiko ndaboneka muri filme nyinshi muri babagira ati wowe uteguye filme uzana abakinya bahe je te jure bashaka kunshiramwo je te jure tegeza kunshiramwo come on akaka sindiko ndiyemera ego sindiko ndavuga mugabo abanyene banyumvira impuhwe babwire bategure filme babwira ati wowe uteguye filme hamagara abakinya bangahe ndisi yuko ntaburamwo BMT zoba yashizemwo agakade ati kwiza amafaranga kweri ahubwo abantu bahagarariye novuga ngo mu bantu bagiye bavuga bino bintu uhagarariye zino analyze na comment n'umugabo yitwa Nyamafro yeah for sure n'umugabo yitwa Nyamubwiwe mubaze nyamubwiwe ubuza ko kantu nibuka Nyamafro kuko niwe muntu yaje arakomindura aravuga ati uyu mukobwa bariko baramwi bariko barakuramutsa okay ndakuramukije narinzi ngo n'umuntu abantu bazi sasa avuga ati no mukobwa turamukunda ariko hari abantu batangiye kumwica avuga akantu kavuga ngo kubandanya abonekana cyane nadugije na tondi ko ndavuga muri toya Nyamafro ndakumva ati kuguma ca mu maso y'abantu umwanya munini aza kuba ameze nk'igidandazwa kiriko kiratakaza valeur usange jo menga bamuhaze ti oro mustar no muntu yatereza kwinyegeza akabonekana rimwe na rimwe no mu mafilme akaboneka muri filme zimwe ziharuye ati none abandanya abonekana muri nyinshi nimubona ko abantu bazohava bamuhaga ukamenga ntakizimbye ntagifise ya valeur abantu bari ko baramubona diko bivana n'ico ukeneye muri ico kidandazwa kuko nk'ubu ya niba nkeneye par exemple inzu nziza nziko ntegeza gukoresha amafera beto niba amafera beto yaja mu nzu 15 mugabo zose zikaba nziza urisirikiza gutakaza agaciro ishikabanuka ku isoko oya ntabwo yokabanuka no kuba agaciro ifise aho bivuye kuri ca kidandazwa canke ku kidandaza byose hari kidandazwa gifise karite yego haba ukidandaza azi karite yacu kandi kumbura ni nawe yakiremye kumbura ni nawe yagikoze araza agashiro kacu yego sinaza gutakaza agaciro ngo nuko cakoresheje mu nzu nyinshi sinaza gutakaza bwa buremere gikorera mu nzu ngo kugira ngo ikomere ngo nuko cabonekanye amazu menshi no kuvuga no makenga ya Nyama kuri Nyama nagira amahoro vrema kuko nawe nyarabize ko film agomvye gukora ampamagara donc Taje Nyama ubwiwe arabizi yuko niyo mpamvu ndamwibutse ko menga ntuze ni save the date yashobora kuba yari muri staff y'abantu bari ko bakora amakasting bavuga ngo hakenewe banaka bigenda gute abone yuko
kuburi kurakoresha mu filme menshi bigutakariza valeur nawe akagaruka akavuga ati yewe gaye mu bantu dukeneye Kadora Vera ze kuza mu bambere canke ni kwa guprofitira mu kajagara vuga ati mbona nabandi bamuronsereka nako tumuza ukanda muzi nama n'umuntu wanje nyamuriye urano utabona andika amasitati ngo ngwe uriya n'umuntu wanje ukuva kera nyamubwiwe akeneye ibintu vya karita nashaka ntiyo profitira mu kajagari kandi nashaka kujanira niba yaguhamagaye muri filme ari afise mu ikiganza nuko afise icarondera kuri wewe nyama semuntu w'ikigugu abana umuntu umunyabwenge nubwo akora amanalize ngo nkwenkwe arabizi nawe nyene arazi kintu ariyerema arabizi arabizi ntabiyobewe none twavuga yuko abari changamoto ari kararema bine bintu bivuga kugeragere nuko eve abantu abone yuko Kadora Vera hari afite ifunwa barayumva benga noboneka muri filme wewe yagize mu ruhara akabona yuko ziri professionnel ko aba filme ziri professionnel afise ikibazo cuko nawe mboneka muri za filme zoroheje runaka ariko mu yandi majambo cumenga harimo akantu ko kwikunda nikunda bwa afite impuhwe nyama afite impuhwe ariko ndamuhumurize vraiment nyama ntuse kumfitira impuhwe vraiment ntugira ikibazo filme ko ndaboneka namwe ntugasaze professionnel je mfite ndazikuramo kandi ndafise izi wawe ndiko ndaboneka nkumbure zo za professionnel iryo zina zo ryatibutse naco zodogira iwawe yes bakakubwira ati CR fonuka aba yaje uyu mukobwa ndazi mwarimu mukumbuye unkundire tugende twihuse ku bantu bakubajije nabishize kuri community ndavuga ati namwakira uno mukobwa wanyu nze ndamubabariza iki babajije ari benshi ariko ndaza kubigerageza uwitwa Anosiate Uwimana yandize ngo amahoro bantu nkunda ashira ku dutima twishi nta kindi no mubwira atari kumwipfuriza kubaha Imana amagara meza umugisha amahoro yo mu mutima no kugira umutima w'impuhwe ikigeretse kuri ivyo byose Imana izomumpere iherezo ryiza amen nakoze cyane gose Anasiate yifurije pe uno yitwa Trezor Tuyisenge yanditse gusa ngo Keti bimenye Imana Shadrack muduhe CR4 twamuzanye nibaze uko muri ko muramubona Chris Mwagi byanditse ntavyo mbona Uwimana Aisha diko mumbarize uti ubona gute mukundanye na Mr Khan acara twenga ndavyiga mu buzima busanzwe ndavuga mu buzima busanzwe how do you see if you got in love with Mr Khan ndabona cyo kumacinga pe uyu muntu yabirabishije yahe maso we yabishije amaso ya physique ariko nawe bize ko mu bundi buzima twohuza ariko Imana ibishatse okay tuzite Imana ibishatse Mama bena ho bukera nawe menga urukundo rarutera kagereko oya sinori norutera gereko gute vuba ahubwo ndabatamwe ibintu bikaze urukundo ruramutse ariyo physique nyene ntabwo ubona ko kandi menga yo kumacinga sinzi oya udufatiye kuri physique dufatiye kuri wapi mana yanje bon kumbure n'umuhungu mwiza umusore mwiza vraiment arafise physique nziza ko jewe mbabona wapi ko kera sinzi ahantu nigeze kubona interview yawe uravuga ati urakunda abahungu barebare kandi arafise uburebure nubwo atari ubw'ikirenga muhagararanye menga murareya cyangwa ukeneye uraba hari ukamukubita mu gatuntu umengura sumburuza singamvuge ngo nkeneye uwungana gutya bite byanyu kandi mba namubona okay habaye nk'undi muntu afise physique nk'iya kandi akari kandi kumbura mwa kandi ndabona nk'umufrere wanje sinimagine turi mu rukundo ko yeri wapi ni mon frère nyene uko Uwimana Aisha sinzi nimba wanyuzwe ariko nuko abyishimye basi wihangaza ukunda muri filme ukora save the date sawa wewe aho ndubwo ni sawa kandi ibyo byose yabonye muri save the date muri filme uzonke ibyo ushaka okay uno yitwa Fridore Libatro intasho nyinshi umusaza ndamuramutse cyane ndamukumbuye mana we hari hose agubwe neza zineza kwa gukunda zineza kwa kunda bino bikogwa akunda Diko Entertainment numwe no mu banyamuryango ariko ndagize ubwo kwibazo yabajije ariko ndabisoma tu
yanditse ngo first of all congratulations to you as the miller of the younger generation. Niwe yaritanze abatari banabizi niwe yaritanze kamwe mu kazina gasona neza pe. Ibikorwa byawe birivugira inyuma y'imva ya mwihoro ugumudukoma. None rero reka nkwibarize kamwe canke tubiri. Icambere mu ntore nindi igitangura twakubona nk'umugore araho yitayeho ubwiza bwiwe gusa yibagira ico igishobora kuba inyuma yo kutitaho umugabo wiwe. Sinzi nimba ndiko ndabisoma neza. Icambere wibona gute canke wiyumva gute nka Madame Keti iyo bigezeho wiyumvira kwicisha umuntu vuba ugaca ufundika ikinyoma nka kurya vyarenga ivyo ugaca ufundika ikinyoma nka kurya? Ico kibazo no mwishira yuko buriya iriya ni script uriya n'umwanditsi aba yavyanditse. Rero novuga ko jewe ndinterpreta ivyo umwanditsi aba yanditse. Ariko ngerageje kuja muri po ya Keti, ngerageje kuja mu mubiri wa Keti muri iriya caractère, novuga ko Keti yabitewe n'abagenzi babi. Yabitewe n'abagenzi babi kandi nubwo yarafitiye urugo rwiwe. Abadamu benshi bashaka kutahura ico kintu mvuze kuko iyo ubonye urugo rwa ruri menase uba wumva ukora icyoshoboka cyose kugira ngo usove urugo rwawe. Niho rero hava ya puissance y'abagenzi babi. Niho rero uha agaciro bari abagenzi babi. Baguhaye impanuro. Yesu baza nikindi ngo ukurahe ingufu zo kwizera bigeze hariya umwegise w'umugabo wawe ntiyumvire izo mpuhwe no kuzigirira no kukugira ntiwiyumvire izo mpuhwe no kukugira inama z'ivyo wokora ko bishobora kuba byinyegeje inyuma ikindi kintu gishobora kuba uruhombo kuri wewe ariko bikaba inyungu ku ex w'umugabo wawe. Yes, ngico ndacishura cyane ninjiye kandi muri character ya Keti. Navuga ko ni nka cakindi naherako buri mugenzi wese uzobona nturabe ibinyana kwereka nturabe ya apparence hari kumbure ikindi kintu cinyegeje inyuma y'igentillesse yiwe ari karakwereka. None avuga ko Keti yabaye aveugle yizeye cane gose mu bagenzi atazi ico bagamije. No kuba vigilant mu bihe vyose niyo mpanuro nogenda mpaye n'abantu bose bako barankurikirana ba vigilant mu gihe cyose ubonye gentillesse y'umuntu ntago buriya aye mission se uriya bugwaneza bw'amaru bugwaneza byo kure abari kindi akwitezeko canke kindi kinagamije. Merci. Wow, birumvikana cyane wasa n'uwanakivuze. Uriya abandanije arabaza ngo dushushanirize igicapo ca Kado Havel uwo mu myaka 3 iri imbere ufatiye kuri Kado Havel uwo mu myaka ihetse. Kumbure biraza kuba mu vyifuzo kuko sindi sûr. Ariko ndifuza kurenga iyi etape ngezeko ndifuza kuba international ndifuza kubakorera izindi histoire nyinshi ziryoshe zibakora ku mutima. Ego ndifuza kandi ko nogira norenga urabona James yose filme nayita ivuga butumwa no visa iyindi kategori y'abantu muri kino gihe itarashikirwa n'ubutumwa bwacu bwa filme kuko tutarinze turashika hanze buriya mu Burundi hari benshi batumva ko filme y'u Burundi ifise agaciro. Hari benshi bumva ko filme y'u Burundi atakintu kirimo ariko ndifuza kuviza abo bantu nyene batarumva puissance ya filme y'u Burundi. Eko nivyo nifuza. Kubwawe intore nindi ivuze iki ugereranije n'izindi filme umaze kuboneka namwe? Nico kibazo ca kane yahereje. Intore ntindi n'ibintu binini cyane ntindi ni byinshi kuri jewe. Intore ntindi yandugije ku rundi ruhande. Intore ntindi yanyigishije kuba muri ubu buzima bw'ukubuzwi. Intore ntindi vraiment ndayishimira yigira amahoro. Yigira amahoro yasigiye byinshi. Intore ntindi yasigiye ama connection. Intore ntindi yasigiye ntahe. Nagiye Gitega. Nshimira abamama cyane gose b'Igitega banyakiriye. Nagiye Gitega ngiye mu gikorwa ca muri ya Channel TV muzobona. Nakigwa n'abamama twararize turarira. Akarambye ati vy'ukuri wakinye ibintu wewe muri ga filme yariwe jewe. Yariwe jewe mu rugo rwanje ariko narahindutse. Nukuri ngira ko nshimira umwanditsi Amedema Yakiza. Vraiment ufise mpemu yera
ari muri wewe usa mutima mweranda ari muri wewe kandi uwo mutima mweranda turamukeneye twese kumbura ubu uye wavijije abari mu rugo turagukeneye kuviza abajene turagukeneye kuviza abana turi mu runganywe kuko yakreye ikintu kirenze kuko no mama ariko ararira ambonye byonyene ati by'ukuri urugo rwanje wararusovye wasovye urugo rwanje wasovye foye yanje ni wowe wabogoye urugo rwagira rugwe kumbe yarize biciye muri rya film isigura yuko nareze itanziza afise muri no minsi ayikesha intore ntindi intore ntindi ratwubakiye intore ntindi yaratwubakiye David jewe n'ukuri ndiko nsaba umwanditsi yayanditse ongera urondera inspiration divine kuko iyo si inspiration yavuye ahandi inspiration yavuye mu ijuru cya bintu birakora umugani w'aba ongere umurike bikunde yego no intore ntinde yasika ibintu byinshi sinzoyibagira ndabona menga wo bivuga ugaca bukira sinzomubwira intore ntinde kabisa nukuri ca igihungu cawe c'imfura uzokiraga nikirabaho nibavyumve nabi ahubwo nuko abiri mu byo nipuriza kadora pere mbona byahigi amen barabire yasomeho uwitwa Berone Kaze bonsoir canke bonjour ni sawa nshuti hama ndagukunda ukuntu kina neza nanje ndashaka gushika aho ugeze bisigura ko ashobora kuba ari umukinyi wa filime gitangura Genevieve nije imbere kado ndagukurikirana kandi ndakwikundira Imana ikomeze ikwagure amen Belize komeza usenge sheri ndagukunda gusa ugomba utangure kwambara ukuntu nk'abanyarwanda nca numva wapi yo abanyarwanda bambara nabi ngira ngo yaravye party imwe sindi ico yabikuye ko uwitwa Parfait Kalaman hama jewe ikibazo mfise nuko inkengera y'urupfu uno munsi mutayisohoye habaye ikihe kibazo ana yanje yasohotse party ya 11 yasohotse yego okay akarire Leititia ndagira ngo umbarize impamvu adasubiza abafana bamwandikira WhatsApp namwandikiye kenshi mwifuriza okay ndamwifuriza isabukuru arakanda bisome mu yanditse mu Kinyarwanda mwifuriza isabukuru y'amavuko aranyihorera kweri kandi mbibona ko ari online uburyo abastare bitwara nge no kure birambabaza uziko wagira ngo ntago twese turabana okay reka ndamwishure sorry gato ndamwishure wambwezwa Letitia okay Letitia nukuburi ngusaba imbabaze cyane bivanye n'ibikorwa tuba turimwo bivanye n'umwanya muto tuba dufise bivanye kandi n'ama message menshi tuba dufise hari gihe twishura ntidushikira umwe ari we wese nko kwisabukuru yawe nawe we ubwawe urabizi ko wandikirwa n'abantu benshi ucamva ko kuri jewe bari ex niba ntagushikiriye wumve ko ivyo wanyifurije Imana yavyumvise kandi zobima kandi wumve ko ndagukunda kandi gusavye n'imbabazi nuko nwengeje n'akantu yavuze nguzi ngo ko wagira ngo abasare ngo mbenga ngo twese ntiturabana nyene urubura umuntu ufise ubuzima bayemwe umusere nawe afise ubuzima bayemwe je nkanje naringeze kurunguka muri telefone y'umustar mbona hariho message nk'ibihumbi ibinga hataranisha nabatene buyafata umwanya kishura bano bantu babigoye kandi utishuye umwe hari goba wishuye n'undi kandi ndasavye imbabazi pe mukomeze mu mpangazi uraho we n'utari we washobora kutamwishura ukagira ngo wavuze iki kantuze avuze iki vrema uwitwa Kentia Akimana icambere ndamukunda mumbarize kubera ko ikintu urumwicanye imisi yose baguha role yo kugambana kwe ico oya ndaza kubararizateur ariko nibaza ko hore z'ubugome zishobora bake hari n'abatinya yuko baca babatinya ngo abantu ntibavugishe kuko ko bakinye iyo hore ariko nk'umunyamwuga sintinya hore yuko uboneka n'umuntu mubi ariko navuga ko ndabikunda nanje ubwande ko ndabikina ariko yego vrema uravye muri filme umuntu aba afise akazi kagoye n'umuntu aba afise hore yuko umubeshanti cyangwa umumesha yego ano kuvuga wewe ukunda imirurazo kanka isukari ya nuko maze umururazo rasosa ariko jewe ndi nk'umu director ndisinzi nubwo nkeka haza kuba harimwe ibishobisho ariko si hose mbona nko gukinisha uri romantique cyane muri nk'ahantu kuri beach mwasohotse byose ndabishoboye na boyfriend byose ndabishoboye ariko iriya side ariko nibaza ko abahezatera bambona cyane muri iriya side
birumvikana cyane ariko si zose par exemple nko muri mbavenda save the date wara nkakibekwa warakana keza karuguru kivira kuvoma kagasenya yego n'izindi nyinshi zije nzonda mwana mwiza kugira ngo mureke kumbona muri poem wewe mbona muri charactering ariko iriya character buriya ni ubona umuntu akina ziriya character uzumwubaha kuko izisigaye zose yoshaka kuzikina ukina ndi umwana mwiza ndabishoboye urinze ushobora biri urumva ucumenga bijya wabaye urabyirengagije kugira ukinire kwa ziriya ngazi z'abakuzi ariko byose n'ukuri ndabishimira Imana na direct uwitwa Izahake Vyihoze uyu muhungu arabaza pe ubwa mbere unkundire nkuyambire dibaju inkumbu nipo waramevye ngo yambi nibutse ya makete yake ijambere ufise irihe banga ukoresha ubuho uriko ubu kuri kuboneka mu filime menshi atandukanye yaba ayo no kwita yari hejuru yayandi ariko akongera agakina no mu yabakiri hasi ntabwo wigira ugira kuvanga ivyo bikorwa iki wasa no wacishuye tucigaruke ariko novuga ko nta banga mfise nta banga mfise nuko gusa mweno minsi novuga ko Imana yampaye umugisha kubonekana muri ama filme kandi akagira icamatse ni Imana tu nkoresha ni Imana arindi ni Imana yabidesize uko kandi ntabwo bafise okay ica kabiri iyo uri kurasoma commentaire zivuga wewe harabo usanga bagutera intege abandi bakaguca intege bakavuga mbere n'amajambo amwe novuga ateye isoni ukamenga bona gusuzuguza canke bakagusubiza inyuma wewe iyo ubonye bene ivyo uhora uca ubifata gute ubwo ntibigukomeretsa ku mutima navuga ko bitankomeretsa ariko commentaire zibi ndazisoma kumbura hari usanga zifise raison ariko usanga bafise raison aba babikomanse ariko ndayungurura novuga ko ndayungurura ndadiscerna nkaraba eske hano baba bafise raison canke hano ntibo bafise raison iyo sanze rero hari umuntu ariko aragira commentaire mbi afatiye ku bindi vyiwiwe sindamwitaho ahubwo ndabiriya commentaire mbi mbona ko nanje canke abanyegere bakavuga ati ako kadefura gafise kagerageza kugakosora nuko wow ikibazo ca gatatu vision yawe y'ibisazi yo muri 2020 woba warayigezeko niyihe vision y'ibisazi ufise ubu akandi naza kugasoma banze guheza kwishuri vision y'ibisazi yo muri 2020 kuri narayigezeko ndashimira Imana nayifise vision yo kumenyekana ko atahonoja nko muri restaurant ntibamenye yo kumva ko naba naratanze ubutumwa biciye mu mpano yanje kuko iyo mbonye umuntu wese ndamukije mbona bwa butumwa natanga mbona ko yabonye ubutumwa natanze ama vision vraiment y'ibisazi yakikurikira nuribona waguze nk'aga private jet we kubitiye nko muri Nigeria gwakatira South Africa aka private jet ni karimwo ariko ndibona muri Nollywood kabisa ndibona muri biriya bihugu nuko vya francophone muri biriya bihugu Burkina Faso Cote d'Ivoire biriya bihugu nyene bindi ndibona ndiko ndakina nyene duba amasinema international ariyo gutwara ku masoko ari international apana muri festival gusa yahereje kwa nyine ikibazo ca gatatu avuga ngo akamariage ubona ko ariko karegereza uravye ubona hasigaye nk'ameza ngahe ambarije ibibazo ari amazi atse kunkora akubise mu karere niberamo nyine kusa n'abageni ba Mose ngo akamariage karegereje hasigaye nk'ameza ngahe hari abafana batoryoherwa babonye Ravera arongo uno munsi kubera iki yo abona nkunda umuntu atifuza ko ngira urugo urugira ari kuno ngino minsi urureke kubera iki ngino minsi ahubwo sinzi mpamvu ndiko ndakwishurira kubera iki ko urugo simurana mezi muri sikera kuko nubwo ico naziye ku isi ntagari gukina filime gusa ndakeneye umuryango nzogira umuryango mwiza uzasiyo kandi ntuzombuza gukora impano yanje Imana ibikore impamvu nabacishije mwono kubera ko nigeze kuyaga n'umuanaliste ntaza kugaruka karambuye ati haje ubonye umukobwa hitinze arongowe abatarutse abavuye ku isoko ati hari ukuntu menga abafana bamukunda sirito abigitsina contraire uwo menga arabahemukiye sinabigendeyeko mwana avuze nyene ati none kano kantu wosanga ariko bon abigitsina contraire niba bamfana bizera ko un jour
nobe gukira nibirekere birekere ico igisinyifyako ntogira ubwoba bwo kurongorwa usanga nka Venice promoter bicaye bizeye teba ijya cana usanga ndacegukanye akaba hanezerewe ibyo bintu aga nibagendera ku butumwa ntaga muri filime bashaka kurondera abo bazubakana ko muri abo bashaka ko harimo umugabo wanje birashoboka mugabo ntiyovuga ngo niyarongogwa ngo nzashame bakumufana aho uzawa wizereye kuri physique ntuzawa wizereye kumara uzawa wizereye kumaranga mutima kuri physique ntuzawa wizereye mu ivuga butumwa ntanga vuba mariage iraca nubwo ntarabona umusheri nyene average kino kibazo ndakikubajije kugira kabiri nk'ubu wicaye kwera atawe ukubwira ngo mwiza wanje urare neza ukabona kwa dutima turashungurutse akakubaza ati bebe wariye urwo rukundo ruhabwa n'abafana yego mugabo nurundi rukundo ruriya go kubana ruriya gwa Adamu na Eva ruvuba ruraye mwene mugira ikibazo ubwari imyaka myinshi isigaye ntarongo cyane kuko ni intambwe nziza ikintu n'igihugu kiba cifuza iyo yahereje kwa navuga ngo ndabafitiye akadate jewe nzobaha mwe na Diko na Tete Machine woni Amede mwitegure muri juwe muzoza shira kutugoma twishu tutara amapiano n'imitima ahereza ngo bye bye naho novuga sinobiheza ni byinshi cyane nagira ko mariage vyihoze kwera vyihoze gira rongore nurongore mwana wa mama 6 zohe warukana kandi mugakure mu mutwe 6 nizihera ngo umuntu ararongoye cyangwa ararongoye ntago zihera kuko wa mutima kwa gukora ntikuca guhera none nigi gituma mu director musaza wa Amede gihagaze bwumva nzobimubatse nayi niteze kuza ko mundu ngika nibanga giwiwe natwe ubwacu turavyifuza nta muhabitse ni mama wa mugenzi wawe rero no mwaka aduhereze ku azi nyene nkumbuye agapira uko muri mariage kwera kwa kijeje narawuriye numva menga sindawuhatse neza ati nta kajambo nyumvako witwa Pastor Chris Festo Kado ndagukunda cyane kurusha uko uvyibaza pe ukina neza byongeye uri mwiza birenze mama Sheng ashira kama bizu n'imitima myinshi Pastor we no avugwa oya ntayaguwe muga Pastor kwa pressing akafata umukobwa ni mwiza jemba numva n'amaso ntabona abantu tugitiranya vrai abantu tugitiranya Pastor rayiwaca uko Diko ukora akazi keza ni nko kuvuga ko wambaye neza no kuvuga ko uri mwiza yego ntaho bihuriye no kuvanga n'amaranga mutima ico masa abona mukivuga kweli kandi nakoze Ivete Mugisha nshaka ambwira impamvu imva ya mwihoro itabandanije kuko ntigeze agira ico bivuze ko igihe ayihagarika je nk'umufana ndayikumbuye n'ukuri mbonye nyama nyamara tuguyemwo igituma ntahagaritse imva ya mwihoro ravuga ko ariho filime yari isanzwe yahagarikiye ego ni uko yindi story zoza mu nyuma ego uyu yitwa izina riragiye yitwa Metro Claude avuka mu ntari ya yabajije ngo umumbarize ngo avuka mu ntari yahe mwaro ku mutima ko muvi mwaro n'umunyamwaro kakantu kutufaranga nawe ubonye ibikoroti ngo na bisi urayikora kukabanza ukayasama ntawanka amafaranga Diko nawanka amafaranga uye santreze icega kuri kamera kubera iki izuba yemerera mukubita izuba ari kukubiseza kari kubera iki ndabira amafaranga nta muntu ayanka ndumunyamwaro bikara cyane kabisa nuko bimeze ni byinshi abandi baracabaza ariko mwumva yuko ntagiye imane dushoboza azonagaruka numva ariko bihereza ngaho umukobwa wacu tumukure kuzuba yajari inzobe natangiye kwirabura canke nyamani washitse izuba rica aravyibusha shasa neza ngo kuba mugaba akakantu ko kuzana inda kwera uri umusore w'ibujumbu yabe ngudabutse nyama muramutse Pajo utubwira uburyo yewe chérie yabari muri waje kweli cyane wari wabivuze kwibaza ngo nubeshi namubajije cyakintu ariko nzokimubariza handi nuko Pajo nkundira ndagushimira ku kanya waduhaye ndashimiye cyane gose nshimire numwe mu mama bari badukurikiranye yitwa mama Pajo
nzi neza ko kino kiganiro kiravye muvyeyi wubaha waribarutse neza ari kuvuga yo ngo subirayo ntihababa none ntiyabagisubira yahereje kwa pasha yarahereje wanje ndabashimira cyane namwe mwese mwari mudukurikiranye wari umugisha ku bana namwe sinzi yuko hari kandi kajambo kagasunika rugi twasigira abano bantu duce twimanukira dutegereza ibindi bikoko akajambo kagasunika rugo nuko kagasunika rugi nuko nawe bibutsa yuko ndabakunda cyane bakomeze gukurikirana ibikorwa byinshi bigiye kuza nyuma y'intore ntindi byinshi mu mpande nyinshi zigiye zitandukanye munyereke urukundo nkuko mukomeza mubinyereka munyereke gufatana mu nda nkuko mukomeza mubinkorera ukuri Imana bahezagire aho muherereye mwumve ko bafise ku mutima abakunzi banje wow nako tubafise ku mutima ivyo mumukorera mu bidukorere kabiri mubandanye mwubahwa aho muri hose we love you so much hasta la vista Digo Entertainment.